itangazo risohowe n'ishami rishoto nimero ubusa 9 mwaka wa 2024 gerekeye gushira ahabona utunenge libona mu itegurwa ry'amatora twimirije umwaka wa 2025 mu Burundi. Mu Burundi twimirije amatora y'abashinga amateka n'abahinguza amateka ndetse nabo mu nama mpuzajambo za komine ku bitumba n'amakaritie aho ni mu mwaka wa 2025 kandi integuro yayo by'ukuri igeze kure. Aha twovuga nk'itegeko rigenga amatora, itegeko rigenga amakomine ndetse n'umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutegura amatora seni, n'umugwi w'amako mu ntara wigenga je gutegura amatora sepi. Ivyo byarashizweho mu rutonde kuko amatora ariko arakwirikirana. Turabona yuko imigwi y'amakomine je gutegura amatora sesi biboneka yuko ukwezi k'umunani mwaka wa 2024 kuzohera vyagiyeho. Ishiramwe arishoto ishiramwe rigwanya ubushomeri n'ihohoterwa ryakiremwa muntu mu Burundi, ishiramwe ridahanira inyungu za politiki bimaze kuraba ivyo vyose vyagerabonye uko seni itigeze ishiraho urutonde novuga cyo novuga mu Gifaransa karandiriye isaba yaho amashira hamwe yigenga yo mu Burundi cyane mpuzamakungu canke amashengero n'amadini cyangwa wese avyipfuza gukurikirana amatora cyo no kwitwa observation des élections muri mu Gifaransa yuko bosaba impusha kugira bashobore kuzibaha. Aha rero tumaze kubona ivyo vyose arishoto irasaba yuko seni yokugururira imiryango amashira hamwe yigenga yo mu Burundi ndetse n'amashira hamwe mpuzamakungu yigenga n'amadini n'amashengero n'abavyifuza vyose gukurikira amatora kubindorerezi cyaye guhagarikira amatora amatora gitangura n'ubu tuyarimwo n'igiharo bari kwaraba kuko amatora harya ategeza gukurikiranwa agitangura n'igiharo bari kwaraba. Ikindi naco kwasaba yuko seni abo mashira hamwe yituza n'amashengero gukurikira amatora yugurura kugira ngo bategeza no kuraba neza yuko abantu bari kubashigwa muri iyo migwi yabe ya sesi seni sepi yuko hajamwo abafitiye ubushobozi ndetse bakaraba neza n'abantu bazokwandikwa kuja mu gutora ari abantu bemerewe babikuye n'amategeko. Aho ndavuga nk'abantu kuko umuntu acariho canke arakwije imyaka. Arishoto kandi yongera igasaba seni yuko muri ututenenge twage twibonekeza bose bagavuza ugwamo bavuga ko n'imigwi sepi yagiyeho yogerageza igakosora igashiramwo by'ukuri amashira hamwe adahinguza politike amashengero by'ukuri yigenga biboneka yuko atamugambwe n'umwe babaserukiye bakaba baje koko kugira bagira ico bamaze kugira amatora azo amatora by'ukuri yigenga kandi yizewe na bose. Arishoto kandi iriyemeje kandi ikavuga yuko yipfuza kandi ikwiragerageza kuzokurikira amatora kuyakurikira hafi nk'indorerezi wera amatora y'umwaka wa 2025 ndetse n'amatora y'umwaka wa 2027 amatora azoba yekeye umukuru w'igihugu. Arishoto rega kisaba ikarangiza isaba seni yuko yogerageza guhamagarira gutera kamo inzego z'igihugu cyo no kwitwa administration cyane abamustanire b'amatari n'abatwara imitumba n'amakaritie ndetse n'inyamirama b'igipolisi kugira ngo bubahirize amanama y'imigambwe yubahirizwe kugira atwa imigambwe bose bakora amanama ubwigenge atawukumiriwe kugira ngo kameme amatora azo amatora bose bavuga ati n'amatora meza adakumira yizewe n'abarundi n'amakungu. Bigiriwe Bujumbura kwa 13 kwezi k'umunani mwaka wa 2024 n'umuza ariko kuwe bw'igihugu muri ishama rishoto Vianney Ndayisaba.